satani acava ngaho acafata ku magara jewe nayimfise ikibazo kirondoka wewe ego jewe byaza bigatwara ikibazo inuze ubugabo uko nyene ugasanga nyene nta movement jewe je natanguye kugira movement ndi mu mihangayiko nyene ndi mpunzi kandi namgiye ku Tanzania Jigi nari mpunzi yikukiye maze kujya ku Tanzania wamengo byaye ku mubosi umva nari umuprematire ariko urabona amagara mfise Imana kigwiza fois hariyo n'abavutse n'ibiro bibiri ndabarusha bunini nawe urimo nanje ndakurusha ibiro kandi waravutse undusha ibiro munaza kununga kubera gaswahili kazakajya munarahunze cyane murantunga nibuka n'umukobwa twakundana yariho mu Buyenzi kandi yaranje umutima sana kubana n'uburyo naye nifitiye nchenda muheba nchanja kurondera utazi Giswahili kubera ko n'uburyo naye nifitiye kandi nkaca ndaba nani kirundi ariko aranyigisha nje shaka kumurimbyi w'ikirundi nirutse mu bandi uko nyene atani muzi umuntu ifite ari gishuka gusa ona ifati uko duhungira ahitwa ikagunga niho twace tuzi ikigoma kituza mu nkambi bakubwiye babaye bingana gute mundwi zibiri barabaduha mu bipimo mundwi zibiri bari bisorori bitatu ku muntu cyangwa ibisorori bitanu gifu n'ibiharage bakaguha cyangwa ubushaza agira yiyahure mu ijoro aguma yibuka za mpanuro zanje mu gitondo cyaza ariko ararira mbwira bakuvunzoza ndakwita mukombo waje so mkombo waji uri nikomboa nichakizuko chakiza mkombozi nakunda kuirimba indirimbo za Professor J muri Tanzania na bavandi bagisohoye zijya za sindopenda tena nari mu nkambi rap nkumva nazo nyene na kidumu narakunda indirimbo ziwe ariko gusa kubera nakunda rap nazisubira muri Tanzania barazivuza mwaza abashikira muri Tanzania twaraje tukazina abarundi baje bakaza guteba ikigazi umaze kumvugira usubire guhunga wiyumvise gute mu mutima wawe donc wiyumvise gute ubwa mbere ukicumva ko ugira usubire mu guhunga wicumva guhunga nta kindi wiyumvira atari guhunga ukita amagara yawe yumvira byose byumvira maze guhunga kwanza amagara yego ndavuga none eske impunzi n'ingenzi batandukaniye hehe cyasanga bose baba barajya gusa igihugu bose baba bafashe urugendo je navuriwe kuri kwa Rojanti aho wari ukiri muto utaranahura mama ariko arambwira ko je mu kumvura bakoresheje 180 icyo gihe ambassadeur w'u Burundi avukana papa ambassadeur w'u Burundi muri Tanzania Leontine Nzeyimana ariko yiwe soko kuna yitwa Sayumwe Toma izina Toma ariko yiwe ona kumfisi Toma njya Gurugumestre Nzeyimana n'ijya ambassadeur uko haje umuntu ajya ruswa bikora bizi sasa iyo tuvuze tuba turiko tubabwira wa muntu atumva ati yumva wenyene kwa mutima wiwe biri kwamubwira ibyo ukora sicyo yanse kwiyumva cyo tumubwira kugira ngo yumve biguhanurana ni byiza hose ni guserukira abantu muziki naraserukira abanyagihugu nari no guserukira umunyagihugu byose nico kimwe ahubwo ni hakujya umuntu ari ibiharage n'ubwo ari bikivunde akaja gibiharage n'umumbati abantu bamwumbati nyene baba transforme mu gundi so ni hajya nyene tu yarigeze yumvira ko azomunye politike oya nagusa nari yumvira ko umuhuza w'abarundi ariko naciye muri politike nibyo kugenwa nuko ariko naciye muri politike kwa politike narabona yuko abarundi mwiriwe mwese muriko muratwumviriza umwe wese biza kuvana nahaza kurabira kino kiganiro ni Gloria Munezero kuri micro za BITV haba natewe iteka ryo kuba kumwe no muririmbyi Mkombozi uno munsi sijya mbere tumwakiriye ngaha kuri micro za BITV aramaze gukorana na Parfait ndamwikaza subira turamukiriza bariko baratwumviriza hama dushoye kuganira mwiriwe neza cyangwa mwaramutse nitwa Nzeyimana Toma batazira Mkombozi yego byamhimbaye kuba mwampaye ikaze yego murakoze nawe duhereye ngaha kuri iryo nyene uvuze ngo batazira Mkombozi kwa kiho bagutazira Mkombozi Mkombozi ryaje nkiri mu nkambi umugenzi yari yafunzwe bavuga ko yateje inda umwana umunyeshuri kumbe yari mu boss nawe yamuteye inda ariko cyabeshera umugenzi afunzwe sentare kiramenye ukuri ariko amaze kumara imyaka 3 yavuye nk'uwihebuye
arambwira ati jewe ndabona ntanguye gusaba bansaba jewe ndabona nari impuzu mfise nambara ibintu byose ndi mu gace ndagenda gurisha kubera ubukene buriyo so cyumbwira bana je ngiye kwiyahura tunivire ku isi ndagageza ndamuhanura aranka icyo gihe hari 2008 uko nari kwija imyaka 20 arambwira bana arambwira je ndabona yuko nawe mpanuye je ndagiye ariko je kanigire gusa mu ijuru ibyisi agira yiyahure mu ijoro aguma yibuka za mpanuro zanje mu gitondo cyaza ariko ararira mbwira bakuvunzoza ndakwita mkombo waje so mkombo waji ulinikomboa nichakizuko chakiza mkombozi kubera koroha ni wewe chivuka ko zozurita mkombozi kuya nyene yacyambwiye ngo zonda kwita mkombo waji sasa kuya kama mkombo waji arige yibagiye kusanga mkombozi nuko byose nicyo kimwe so charigenda uko yego mkombozi jewe umbabarire ngomba ndagusubiza wakoze kenshi wakoranye n'abantu benshi batandukanye hariho ibibazo ngo ndakubaze bitandukanye ngira ngo kubera uramaze gukorera ngaho kuri televiziyo yacu mugabo byose ibibazo ngira ndakubaze ntibabikubajije ndakundiye nkoranye n'umuntu ijyambere ndamubaze guhera mu buto bwiwe kuduga gatoya urashobora kuba umaze kubivuga ahandi henshi hatandukanye aho ugasanga audience yacu hariho bimwe itazi nashaka ko ndabasubiza inyuma gatoya Mkombozi ninde yavukiye yakuriye Mkombozi ni Nzeyimana Toma banje bakanisa Sankara kubera ko izina Sankara niryo muirabazi kubera nkivutse navutse 88 hari hahize umwaka umwafuye Toma Sankara 87 so kubera nitwa Toma izina rya sokuru bashabanyinze yako na Sankara nitwa Toma Sankara eka ndayishireko hanyuma nkaba nimfura bana batatu navukiye Nyanzarake muri Makamba hanyuma nkaba naciye ku ishuri mfise amashuri 13 nakoze literature moderne indimi hanyuma ndi muririmbyi ndi muziki natanguriye mu nkambi Mutabira gushika ubu okay wagira tubwira ibintu byo mu ikambi ni bibuzima ngira mbanze ndakwinjize mu kandi gatoya waba wakuriye mu ikambi wabaye mu ikambi zingahe wagiye mu ikambi impunzi ufite imyaka ingahe nabaye mu nkambi ya Mutabira inshuro ya mbere wahunga uravyibuka nari mfise ubwa mbere nkihunze nari mfise imyaka 7 yego nari mfise imyaka 7 imyaka 93 imyaka 5 ahubwo twebwe twahunze 93 twahunze 95 nari mfise 7 so nahunze 95 namungira mu nkambi ya Mutabira hanyuma umgenaho 2015 nahungiye muri Uganda uramaze guhunga inshuro zibiri nabaye mu nkambi nabaye muri Kampala turaza kubitaruka ko gatoya ubwa mbere ugihunga ibi niko nayenda turiko turavuga ariko baravuga intambara we wumvike uribuka neza niki kintu wibuka nakaye ka detail wibuka muri ico gihe cyo mu 1995 uvuga uti jewe ndavyibuka ingene byagenze icyatumye muhunga mwajanye n'abavyeyi bawe baba bakiriho byagenze gute 1993 na gatanu nahunze na vagusa nyene ko yari intambara ivuye mu byo 1993 wayiguma igaruka cyane ko niyo yari intandaro hanyuma jewe mu guhunga nari njyamye ko hari umuyomba wanje wewe yarafise projet n'abazungu bari baje mu bintu ari umwonga witwa Mushara aho Kabonga haba amavuka kwera icyo gihe yari amaze kuba divorce y'abavyeyi jincha njyago baratandukanye bamaze gutandukana nca nkurikira mama nkakujye bimeze umwana akurikira mama nawe nyene ni hiyo sasa hitwa Kabonga mu Gisenga kwera yarafise iyo projet hari machine batsa kugira ngo arakwega amazi sasa je nibaza ko arayo nyene mu mashine winjyo ngumva ngo naho kamashine kariko kakumbe ara masasi winjyo joje nahunze kweri uko
nabyutse uko nari mpuzu nari nambaye kweri nkiri muto nirutse mu bandi uko nyene atari muzi umuntu ifite ari gishuka gusa ona ifati uko duhungira ahitwa ikagunga niho twaciye tuzi ikigoma kituza mu nkambi mugabo wari wajanye n'abavyeyi bawe nico gihe naba kwa nyokuru kubera mama yari yatomboye acaronka uwundi mugabo w'umutanzania mama sasa yacakora ivyashara akura mu Burundi atwara muri Tanzania so twabonana buri munsi kubera yaca hajya cyangwa akaryama ngaho cyangwa akadutwara i Tanzania wari wazanye n'abatoya bawe tugifise umwe mwari mugifise umwe twabakwa nyokuru tugifise umwe hanyuma ndahungana nyokuru na sokuru donc nibo mwaciye mugumana mu ikambi y'impunzi niho twaciye ahubwo bace bampuzana mama kuko mama yari ari muri Tanzania duhura na mama ncambananya kwa mama hanyuma bo nyokuru bace baja mu nkambi ariko icyo gihe jewe naciye niga ambassade y'abakongomani iri haji Kigoma ari amashuri y'igifaransa niho niga igihe niho natanguriye mirongo icyenda na gatanu nari nkitangura ishuri ariko sinari bwaheze mu ya mbere cyo naciye njya gutangurira hehe aho muri ambassade y'abakongomani ariko kubera mu kwishuri nari nkiye ubwenge abakongomani baci bashikiza mu ya kabiri sinatanguye mu ya mbere sinahejeje kubera ikabonga sinahejeje ariko ngiye hariya kubera barampaye test babona kana kabishoboye guteka gene mu ya kabiri okay niki kintu wibuka rero mu ikambi y'impunzi ubuzima bwo mu ikambi y'impunzi buba bumeze gute n'ubuzima buba bumeze neza bivanye n'icyo gihe urimo kubera uri impunzi hari igihe uba ukeneye wo guhana naho ujya tu bwari bwiza kubera nicyo twari dukeneye ahantu turyama n'ahantu dufungura ariko kandi icyo nibuka ni uko batugerera ibyo kurya none bakubwiye mu ndwi zibiri barabaduha mu bipimo mu ndwi zibiri nimba ari ibisorori bitatu ku muntu cyangwa ibisorori bitanu gifu n'ibiharage bakaguha cyangwa ubushaza ubirengeje baharura abana mufise cyangwa umwe wese babarura ku mutwe w'umuntu sadiri bavuze ko umuntu umwe tumuha ibiro bitanu cyangwa 10 umuntu izibiri sadiri byari ivyo muri abantu 10 mwacha muronka ibiri cyane niki cyakuryoheye mu nkambi y'impunzi ya mbere ni kiki uvuga uti je iki kintu vraiment caramba baje naho nari moto sinshaka ku je vraiment byara ibintu byaramba ibyakuryoheye cyane uri mu ikambi y'impunzi kuko urumva muri kigwi cy'abantu antwani ubuzima buba buryo niki cyakurya mwiyokipa gute icyo mbere mbere morale kubera atantu henshi dufise aho tujya twaronka urutera inkuru cyane umwe wese akagudukuru twiyo ahavuka icyo byari byiza ikindi nacyo twararonka centre de jeune ugasanga ari amanuze amapiano twanga ibicurarangisho by'umuziki byari bihari ibyo nabyaduhimbara ikindi nacyo cyanjoyeye ni kubera ko ngiye kuririmba igihe bampisabuni umunsi wari umunsi mukuru w'impunzi barambwiye ngiye kuririmba nyine babona nandi umupeti nyine yiririmbiye nyine kwishura amateatre cyane cyane wakunda kuririmba indirimbo z'abandi nakunda kuririmba indirimbo za Professor Jay muri Tanzania n'abavandezi bagisohoye zijya za Sindopenda tena nari mu nkambi rap nkumva nazo nyene na kidumu narakunda indirimbo ziwe ariko gusa kubera nakunda rap nazisubira muri Tanzania barazivuze mwazarabashikira muri Tanzania twaraje guka tukazina abarundi baje guka bakaza guteba ikigazi arabikuyoronka amahera yongereza kuri yafu bamuhaye kubera nandagara baguhana kandi kaboga baguha ari umuntu avuga indakine akaboga ndafise mu itongo ryanje mu Burundi kandi ayo ko byenze agasimba uko twararonka amakuru indirimbo twazironka amafilme none abantu twabonga amafilme y'abarambo bo muri Amerika tubura bikirumva byanya international zarashika hano hose mugabo urumva ko amarezo sosiyo yari bwabeho nari nibaza ko byashobora kuko umuntu yaraza akakubwira ngo akwereka ko avuye Bujumbura nawe kizo kukwereka ko afise agasede kandi akweretse ugasede nawe wacu samara uko kandi twarumva na ETNB yarashika ndiragakura isanganiro na bonesha kambi yiwanyu yari kuri frontière ni Kigoma ariko ni hafi cyane no mu Burundi ari umengo ni minsi 3 n'amaguru zose ni kure ariko ciza no kubera ko hari ahantu iwanyu gusa nta kibuza kujayo urarondera inzira naho bari kure gute hanyuma icakubabaje naco mu ikambi y'impunzi uvuga uti ibintu byo byarambabaje ntashobora kwibagira ivu ryaho
cambe na mbere ku ivu ryaho nk'impuzu yera no gupima tuyacicafuka toke kwambara ngo wasohotse oya imwe kuvuga reka nigere ndabe ko nkwira icyo cyo nyene cyafuza impuzu icyo hanyuma ikindi nacyo narahura simbona yuko byari bibabaje ahubwo byari yigisha narabona abana b'abarongozi bakomakomeye mu gihugu imvunja ziko zirabajya babayeho nabi bikanyeka ko ubuzima buhinduka uko ikindi nacyo narabona abantu bari biyubashye mu gihugu ariko ugasanga hariya yarihevye yanywa ikiyeri cyangwa yanywa whisky ariko ubu ariko agwanira urwagwa ibyo byaranyigisha ikindi kintu mu buzima ikindi kintu cyoba cyarambabaje bimwe byo gusohoka mpaka uvuze iyo ugiye n'ugiye kuramutsa nicyo mufana par permission nicyo ugiye gukora n'uwari kubateza kuguha igipapuro mumeze nk'abafunzwe donc nusanzwe nuko umeze nk'ufunzwe ariko nyene atamapingo ufise amaboko ibyo navyo nibyangwa neza n'utuntu twinshi tutangwa neza ariko gusa sinavuga ko tutangwa neza twaranyigisha kubera agiye aho ngereye ikibisi nkikibona mbona inyigisho canke inyishu. Gutaha kwawe kwa mbere naho byagenze gute? Wavyakiriye waje wewe wenyene mwaje muhungutse mwese wavyumviriye gute byagenze gute? Jewe mu gutaha kwanje naje nyene kubera umuryango bari bafise nari ndezwe na mama wanje mukuru kubera ko uvukana na papa sasa munaza kununga kubera Gaswahili kaza kajya munarahunze cyane murantunga nyuma wewe twari dufise nuze kujya hanze muri Amerika bo baca baragenda bagiye nani nicamvunga kanigire mu Burundi. Wararonse vision kugenda muri Amerika ucurabyanka ucuza mu Burundi? Jewe kweri mu byo nari nasabye Imana kubera bari bambwiye yuko nari mfise igitabo kiri mu ndirimbo shika nka 50 mwanditse bakambwira yuko abazungu baca bazita yani icyo gitabo kiba gicafuye niki mu ndege ashangita nkabona ibyumviro byanje babitaye yabwe Imana sinzogeyo kandi Imana yaranyishuye kweri hagiye abandi donc ni bakwimye visa Imana yakwishije mu kukwima visa canke baragwaye visa uranka kugenda? Ahubwo jewe baraduhamagana mu manama mamwe harige narajayo ariko kugira ngo sinononera abandi ariko kandi Imana yarabikoze neza kubera nije yakuyemo yaranyishuye none birogreta none yandegrete kandi bose abagiye nta numwe mu stare kandi ngubu yumvira uti yongenda naje sibaza umusitari sinari ku musitari kubera ko inspiration yacihinduka ikindi nacyo no kwitoza umuntu nashimwa amateka birashoboka ntibyari kuza kubera ko inspiration ntari ku n'abarundi ntari kuza barampanura ngo witoze kuba barandika mu Facebook mu YouTube kubera ko kwitoza no kubera icyo bambonamwo ibyo byose nje mbona yuko nacyo nahombye kweri kubera ko je nabona yuko nzojyayo ntwawe n'umuziki icyo cyo ndakizi kandi nanakizeye umwaka weze baranyiye visa muri ambasade ya Amerika twari kumwe na iyo wari kuco bibutse uti je narigeze kuronka chance Imana yo bishaka nzogenera na passport diplomatique Imana je Imana irankunda nkumva n'isoni nuko Imana je ndi mu bantu batarigera Imana itarigera kuri ikintu kavuga iti je Imana na Imana yakinkoreye nawe ndayikunda ariko je iki irambabaje iramfashe nabi irambabaje je sinigera mbabazwa kweri no mu kweri ibintu byose biza nk'ikibazo kinshi Imana yamebihindura mu nyisho. Twariko turavuga rero ngene wowe waciye utaha mu Burundi abandi baca baragenda donc wari umaze imyaka ingahe mu buhungiro mbega wahungutse kuva wabwiye ko wahunze muri none? Yego ncyamunguke 2009 no kuvuga wari umaze imyaka ishika kuri 14 inyuma ni igitambere wari ugarutse mu Burundi? Yego nanje naraza nkaraba akarere cyane studio nkashaka gusohora umuziki nazi no nkaraba akarere uko nze mbone Bujumbura yego
ariko tunyene ko ntashaka n'ibyo kujya hanze naciye mva mu nkambi bo mu nkambi batangiye kugana amashuri kugira ngo tuve mu duhunguke jewe naciye nza mu Burundi naguma nshaka kubavana cyenza washikiye ngahe Bujumbura canke washikiye mu Buyenzi no washikiye Bujumbura Makamba naraciye ariko kubera nashaka kwiga hari studio kugira ngo umuziki ndawukore ariko umuryango wa ngamwe ntibayibona yakumwe babona umengo nava none karasi zo kwiga ariko nyokuru yaranyizeye cyane rest in peace aravuga yuko umwana reka gende ngiye Bujumbura nanye naciye niga cyane kugira ngo ndabitore kugira ngo nyokuru simavere kana yuko yafashe ingingo kubw'ama emotion kandi Imana yaramfashije yitavye Imana warabihejeje yego na diplome nagiye twagiye kwigina diplome Nyanzarake na nyokuru akiri wari wiga he nari niga kuri Sunshine College ni heha hafi ya presidence okay urumva wambwiye yuko wacuma ni gikirero naco wibuka basi ubugarutse mu Burundi bwa mbere uvuga ati ikintu vraiment caransiyo prenye cara donc nibaza ko uvuye mu kambi y'impunzi wahora ubanza gusaba uruhusha mu bintu byose ujamwo ni giki wibuka nawe byagenze gutera kwanza ijambe nambe bishitse mu Burundi umutekano n'amahoro narabibonye kubera twaza mu Burundi tuzi yuko we bava bakuniga mu Burundi harakomeye mu Burundi abantu baracikana sibyaheze nkuko ariko Imana byabaye neza narashitse icyo cya mbere cyarandyoheye ikindi nacyo cyandyoheye ni kubera ko nashitse sora indirimbo ya mbere kandi kirakundwa indirimbo nini Imana nararize indirimbo ngiye kuvuza ku radio ubwa mbere ya Musozi yarakoroka ya radio kitire Indundi kaca yubu Imana nararira gutimana ni jewe ariko baramagara uyaye iyo ndirimbo isubizemo abantu muri Kongo bahe indirimbo ngize hadi amaka donc kubera kera bakoresha call baraterefona kandi Farias nako crazy Imana yazagiye cyane babimfashijemo yari ibintu bikomeye byarakoroheye kwintegra mu baririmbyi uvuye mu kambi y'impunzi gushika mu Burundi be Kirundi carakoroheye hariya mwarakivuga byagenda gute nashitse Kirundi atacyo nzi neza je narimbi Giswahili indirimbo zanje zibiri z'ubwa mbere zari z'igiswahili ariko tumunsi umwe nicara ndiyumvira none eske noba kubera ona uri muri Tanzania mu kindi gihugu ari gihe ushaka kwibeshera yuko utari umurundi kugira ngo ubeho ushobore gusohoka uko wishakiye kubera usohotse uko wishakiye cyo wigira mu Tanzania ushitse ari kuvuga Igiswahili cyinshi so wacu usanga kugira ngo ubeho kandi umujene ngene no kurondera gupagasa mu vacances wacu usanga wigira mu Tanzania sasa icyo kintu cyo kwigira mu Tanzania cyarantwara ingufu nyinshi cyane kubera byatuma uvuga ugasanga ko wubaha n'umuntu atabikwiye ariko kubera gusaba mu Tanzania azi kuri umurundi ntava kuvuga kashimu ibyubahiro byinshi ibyo none washika mu Burundi turaja mu ishuri y'Ikirundi byagenze je nshitse nari mviye none woba umustare mu gihugu utazi ururimi rwaho ndabuti Imana reka jewe nangwe kwitwara iki Kirundi nace mfata section lettre mfata section lettre kugira ngo menye Kirundi nibuka nakigena mu Buyenzi maze gusohora indirimbo nca ndimuka mu Buyenzi nimukira Munyakabiga shaka ndabe ko noronka ahantu bavuga basi Kirundi ko Igiswahili cyanje jewe kiyatomoye sana n'abatanzania agenda barusha Igiswahili bamwe yaraho twama tuvugana akabuti wamaze n'imyaka myinshi urabyumva kandi umwana kiyarahana ni mutoya biba byumvikana acavuga neza icyo gihe n'icyongereza ngira kirakoroheye kiranyoroye icyongereza hanyuma maze icyo gihe naronde nibuka n'umukobwa twakundana yari wo mu Buyenzi kandi yarangiye umutima sana kubana n'uburyo nayo nifitiye nchenda muheba nchanja kurondera utazi Giswahili muzi Kirundi abo Giswahili nibo bakorana gusumba ko yarambabaza tu wenyene kubera ko n'uburyo nayo nifitiye kandi nkaca ndaba nani Kirundi ariko aranyigisha nje shaka kumurimbyi w'ikirundi wari wifite imigambi yo kwirondera ngo sasa uyo mbabaza nani Kirundi ariko arampa ngere kurondera n'undi nimba zo mbabaza ariko tuvuga ni Kirundi basi kameme yaranyigishije na Karundi ifume namukuramwa icyo uko ndafata decision umukobwa ahanyene mu Kinindo kandi nawe nyene nibaza ko atazi ko ari giye ko twarabonana nkaza kugoroba mvuye n'amaguru hari yakora ubuzima bwari bworoshe n'impuzu zarangora wava mu Buyenzi naza n'amaguru ahubisa bemeri ahubisa bemeri umwana w'umukobwa kandi nzomurondera ahubwo
umuhamagara akasohoka akaza mugatera inkuru aho nyene shaki nk'amasaha 3 tuko turavugana kugira ngo gusa menye ikirundi nitwigeze ansanga muhira cyangwa duhurira ahantu mu kabare ngo turicaye kwa bana namera wari wifitiye kumusoma oya ahubwo uko byaheze uko byatanguye uko wamaze kumenya ikirundi waciye umuheba none cyangwa yatanguye kumusoma maze kumenya ikirundi yaciye ambwira ko iwabo baguma bambwira nuze ngo uwo musore wiyo mu buyenzi n'iki n'iki gahungu kamatubona anje kagaswahili nimba umukozi yababwiye ngo aragahungu kamakaza ngaka yarangwa no kinindo mfeska nawe wariyemera wo avuga uti oya twahuye nawe mvuye kuramukanya mu Kirimbi ati avuga igifaransa gusa nanjye igifaransa cyaranyorohera cyane kuje Kirundi kubera wita muri ambassade y'abakongomani kandi no mu nkambi igifaransa cyari gihari nayo kimwe cyari gihari twagivuga nyine nkabaha kubera igiswahili cyinshi kandi nka twakunda gusohoka twitwararika igiswahili cyane ikirundi cyari gike sasa wacu usanga ashinda bitomborera nk'ubwo nyine aja muca murahura boye kuramukanya atavuga igifaransa muca murahura igifaransa cyo cyaranyoye ndavuga uti igifaransa cyamwe ikirundi kana kivuga nabi kirundi uko nyene kweri hagira igenda kimenyera ndamubwira ko nshaka tuzo turavugana ikirundi cyane uko kweri yaragufashije vya nibaza ko wowe indimi zisanzwe zikorohera yego izindi ikiganda ikirundi igiswahili igifaransa n'icyongereza yego zose n'indi muzi okay mkombo nikihura kizi nani kiha gitandukanye n'ikirundi kiratandukanye yego bana yatandukanye okay urakoze cyane watubwiye ko wahunze irigira kabiri shaka rero tubwire irigira kabiri naho wahunze kubera iki kubera wambwiye ko muri 93 intambara yo muri 93 niyo yatumye uhunga muri 95 ubugira kabiri uhunga ico gihe wahungira mu Buganda waruhunze iki nibaza yuko navuga yuko ari uguhunga umuntu utazi ariko akuzi kandi agukeneye kinabi wabimenye gute n'umuntu yakuburiye yakubwiye ati bariko bagomba kugirira nabi byagenze gute ahubwo umugenzi bahitanye nyene kugira ngo bandonke petit frère ubu Elise Boy sinzi kumuzi yeso bamaze gusanga atari yiwe niwe nakintu ndonka makuru kuri we yuko bana ni uri kuraronderwa jewe nuko kuba bamutoye bamaze kumuta mu Kinogo bazi yuko uko Imana irafasha abatwa kuri hospital militaire bavura no hanze turamutwara uko darasa yatanguye kumenya uko nuko abantu utazi okay wowe wavuze yuko kintu cyakuryoheye cyane kubera waje mu Burundi ugasanga hari amahoro umaze kumvugira usubire guhunga wiyumvise gute mu mutima wawe donc wiyumvise gute ubwa mbere ukicumva ko ugira usubire mu guhunga wiyumva guhunga nta kindi wiyumvira atari guhunga ukita amagara yawe wiyumvira byose wiyumvira amaze guhunga kwanza amagara yego donc basimaze kugenda wumvise ushitsi yuja peut-être uba wamaze kwinstara wari wamaze kuba umustar umuririmbyi akundwa ngaha mu Burundi ugacuvuga uti jengiye kuhokomosa zero ubuzima ahantu ntari ibintu ntarinda niteguriye wumvise ko byari bimeze gute ni byari byoroshe kandi umaze kuba umustar barumenye nawe uciye abantu bakuhamagara ubonye yuko amahera y'inzu akugoye ugaca uganiza konseri ukamenya yuko nageza kuyaronka tu kubera barankunda kandi ndafise ibyo bifuza kuronka umuziki mwiza nkuko ariko icyo gihe amahera y'inzu aheze cyari kibazo so ibibazo byabaye byinshi kwirukana mu mazu hanageze igihe jewe mbura naho mbajyama mu ibarabara wewe warigeze kuryama mu ibarabara hari ryara ndafise n'amafoto 2018 ngaha mu Burundi canke wari mu Uganda muri Uganda je nagize ibibazo byinshi ntaragira aho ndabivuga cyane kubera sindategura umutima neza nshaka nzobivuge nk'inkuru nkwenza ariko ubu nyarangira ko ndayivuga nk'inkuru ubu nyiracari ko iracakubabaje ikiguma kiracyasebuye reka kimaze kuba inkovu niho nzoyivuga neza ivyo bibazo byo guhura navyo ikindi nacyo harageze igihe ariko naho nyene byagiye kumbera inyishu ndavuga none eske impunzi n'ingenzi batandukaniye hehe cyasanga bose baba baraja gusa igihugu bose baba bafashe urugendo bose barahuza bose baba bafashe urugendo igituma wewe
wewe nta uzokubona avuga ngo ujya n'impunzi azomenya ko ari umurundi n'imiburiburi ariko nazomenya ko ari impunzi kubera ijya ukuntu wavuye mu gihugu none umwe wese acamenya ko utayifise bisigara mu bwonko bwawe ariko ntawe ubikubonako ushobora kwibaza ko ari umunsi umuturiste aravuga sasa kubera ko impunzi n'ingenzi bose bafata urugendo sasa reka jewe mbeho nk'ingenzi ko naciye nsanga nabo bose bafata urugendo ariko bahashyitse iyi mpunzi aguma yibaza yuko ari wagoye cyane kurusha abandi aguma abona yuko ari we magorwa nawe bafise ibihumbi 100 abona yuko ari wakenye cyane kurusha umunyagihugu afise ibihumbi 10 waho kandi nawe nyine amagura n'igihumbi umunyagihugu waho uguma ubona yuko ufise ikibazo ariko uri ingenzi umubona yuko waje kwiga hari ibintu ugiye gutahana mu Burundi hari ivyumviro hari ibigiye kumenya ibyo utaruzi uko biri kose ugiye kumenya ibyo utaruzi kugira ngo uzobitware ni wanyu sasa muri icyo gihe gene cyangwa kubaho ntuje kwiga ubumenyi mu buhungiro kwegeye bwake bumvako sadi n'ibibazo nagize je nabigize ibibazo nabigize nk'umuturiste yahombe mahanga cyane bivyitike cyane bivyamahera ariko sinabaye nk'impunzi yako ni cyera ntangwa kumenya n'indimi ntangwa kumenya icyongereza ikigani ntangwa kwikuramo sasa icy'ubuhungiro kubera ko yaba mbayo nk'impunzi sinari kugira ibyo bibazo kubera ko impunzi mu nkambi barabuha ibiryo baraguha uryama baragira iki ariko je nacyo ntangwa kubaho nk'ingenzi mugabo icyo gihe mu Buganda waba mwikanze wari Uganda n'igihugu cemera kuba mu gisagara naho mu gisagara cya Kampala ugereranije none ukakompara aho wari mu Buganda itandukaniro n'ubuhungiro bwa mbere wagiyemo yariri ubuhungiro bwa mbere nari ndezwe yego n'abavyeyi n'abayomba n'abaki ariko ubuhungiro bwa kabiri nireze icyo tu ubuhungiro bwa mbere icyo mbuze nari mfise wondirira ariko ubuhungiro bwa kabiri naririje Imana tu wari wenyene ukavuga uti jewe ndarira kandi ntegerezwa kandi ego kweri nagiye nkuze kandi ubona ubuhungiro bwa kabiri bwo bwari bugoye kubera ko nari namaze kuba umusitari ko haragera igihe ugasanga ubuze amahera bisaba kugenda gukora akazi katoroshe akazi k'imizigo ngira iki ari ugasanga uri umusitari uri kuraraba ko yugiye atabarundi usangayo bakumenya kandi erezo ko amarezo sose atari bwabe cyane bagaca gufata nk'agafoto uri kuragira hari n'ifoto bigeze kumufata ndiko ndayeka amano ivyo amatofari kubaka abantu baravuga byinshi yuko yaherewe je nageze kugira amafoto kubera nari nkenye n'ibifise ibibazo byinshi baguma abandi bakavuga ngo yaragwaye sida kubera amafoto watomwe munakaza tukifotozanya yacha tangwa ku yaragwaye sida yaragize ariko jewe mba nziko je natahura ariko wowe witahura abantu batagutahura ariko kuri no kwitahura je natahura ko Imana iriko imeze nk'uya kumufundi ashona impuzu ariko ashona igitenge cyawe aragitabagura kamengo aracyononye ariko acyunze uku atangiye kubwishira hamwe gifatanishije cyo gisoka ya mpuzu kunda so nanje Imana ariko irankatagura abantu nabacabona yuko ngo nk'ubimana agira inyubako kugira ngo mbe uyu munsi witoze umushinga amateka mu minsi tuzovise post donc statut y'ubushinga amateka manye nziza cyane ibihe byose turakuze uririmba indirimbo ukunda kuririmba udoma ko urutoki mu bintu donc uradoma ko urutoki ku bintu uba wabonye canke peut-être biba biriko biripasa biba biriko biraba byo babiva kuki kandi surtout mu gihe watubwiye ko ikirundi kitari kikoroheye mugabo ugasanga ukoresha ikirundi gikome kigoye n'abantu bagufasha kuandika bigenda gute jewe ndiko nandika n'indirimbo myango yose nduga wewe nyene ego kweri kandi mwijoro kenshi niyo ndakora na inspiration ko munya wose iraza ariko mwijoro niyo ngira correction nakantu nakosheje ndakabona ninki yaje kwena ni Imana ati niyo mpamvu je Imana irankunda nkumva n'isoni je kweri Imana irankunda sana ukunda gukoresha kanungira gukunda kumva n'isoni kwera ko irarengerani ani irarenge Imana nirenganya ariko je kweri ndi muri bonisi iji maze kunkorera niyo mpamvu nta kintu na kimwe cyo nkura ku Mana kubera ko je no kuvuka kwanje je navutse mfise amagarama 800 nani kilo nari mfise nami prematire ariko ibasha muri kuveze iki uko birafasha ndasohoka neza hanyuma maze gukura nagize ikibazo cyo mu bwenge
urumva nari umuprematire ariko urabona amagara mfise Imana kigwiza fois 100 hariyo n'abavutse n'ibiro 2 ndabarusha bunini nawe urimo nanje ndakurusha ibiro kandi waravutse undusha ibiro yego akindi nacyo naragize ikibazo hari nimba ari imyuka nimba ari ingwara nyabaki jewe byaza bikamfata ubwenge bugataka umwana je navuye kwa Rojanti intandara yari intandara nyene bitwara ubwenge ariko je navuriwe kuri kwa Rojanti aho wari ukiri muto utaranahura mama ariko arambwira ko je mukumvura bakoresheje 80 ico gihe yari menshi mama nyene mengo bari bamukoye 3000 cyumva inkwano za abavyeyi bawe rero bari bifise ego yakubera sokuru niwe yari mustane munoze burugumestre w'Inyanzarake kuva kera za 70 na kangahe hanyuma papa yari comptable mu commune hanyuma uwo bakurikirana niwe yari mustanteri w'Inyanzarake ego kweri wari ego umuryango wari wifise ko je sinifise ugifise nyene none byumva ko n'ibintu byo gutwara biri mu maraso urumva n'aba grand père bawe banye batwara ego me n'ubu nyene wari ambassadeur w'u Burundi avukana papa ambassadeur w'u Burundi muri Tanzania Leontine Nzeyimana ariko yiwe soko naitwa Sayumwe Toma izina Toma ariko yiwe urabona ko mfise Toma njya Burugumestre Nzeyimana n'ijya ambassadeur uko donc navyo gutwara rero ni hereditaire mubonye yego kwera ariko ibisigura ko gutwara iva mu miryango kubera n'igisuma kiravukana n'umupolisi kandi ari wajeje kwifata nacyo kijeje kumugora ariko ikintu kimwe gusa gikuru nuko nishatse kuvuga ko ico gihe nari njya kwa Rojanti abantu bavurirwa badafise ubwenge ariko Imana kweri yarampaye ikintu mu bwenge bwinshi si bwinshi busa bwa yarankwirije yarashirako n'akaboneza yego kwesa n'abavuse batavugwa kwa Rojanti barampanuza cyo gushima Imana ikindi nacyo satani acava ngaho acafata ku magara jewe nari mfise ikibazo kirondoka wewe yego jewe byaza bigatwara ikibazo inuze ubugabo uko nyene ugasanga nyene nta movement je natanguye kugira movement mfise imyaka 12 ariko kare kuva ndi muntu je baranyuza mama akanyuhagira akagerageza karaba akavutiye umwana nje uko amasengesho menshi bamvura ariko ubu n'abavutse bakomeye narabatanze kubyara umwana wanje ariko kwiza imyaka 14 urafise umwana afite 14 ariko uramaze imyaka 14 wubatse je oya namujyaye icyo gihe ndi mu mihangayiko nyene ndi impunzi kandi namujyaye ku Tanzania Chiki nari impunzi yikukiye bamaze kujya ku Tanzania wamengo byaye ku mubosi ubona impunzi bagufata yuko umengura umucyaka sasa umubyaye wamengo wari kurarondera nationalite nawe wari narondeka baravuga ati nane umuntu nzandika ndaranga nationalite nawe wari kurarondera nationalite muri Tanzania basa nyene nashatse kwiyemera baratujya umutima ariko nanje najya iwawe okay wari kuratubwira ko wari ufise ico kibazo mugabo donc wigeze ubucubwenge abavyeyi bawe urumva baragusengeye barakuvuza none birakira Imana bishatse niyo mpamvu nakubwira yuko je Imana inkunda ikumva n'isoni niyo byose nakize ni ari abandi babifiramwe abandi bashabaga umuko nyene je Imana maze kunagire narahunze ntazi igiswahili navayo ndakizi neza ndahunga ntazi icyongereza mvayo ndakizi neza je kweli Imana yarakugiriye neza je kwendi munyisho kweli uzobari n'umunyepolitika azi n'indimi nyinshi mbwabo nako nakandi nakaboneze usubije n'abandi nyene cyubahiro nazo nibizomugora kungira ambassadeur hari hose nibizomugora muri Uganda azovugana ikiganda muri Tanzania azovuga Kiswahili agiye mu Bwongereza serukiye Burundi he niyo mpamvu gihe cyo nasigaye ndagwana nacyo rukumwizigirwa ko bikenewe byose Imana yabimpa yarabikuhaye kabisa nani nakubajije ico kibazo nuko utakinyishuye neza ni kweri donc wahitamo kuririmba indirimbo udoma ko urutoki cyane kudoma ko urutoki none ushatse kuvuga yuko umuntu ari umuntu akubita uwundi urabivuga nuza ariko akubita uwundi si byiza kubera n'ujya wundi nawe nyine arababara afite umubiri nusabe ruswa ndeza kubivuga kubera ko utabivuze ari igihe birengagiza nugira ngo babikora batabizi
hagiye umuntu ajya ruswa bikora bizi sasa iyo tuvuze tuba turiko tubabwira wa muntu atumva ati yumva wenyene kwa mutima wiwe biri kwa mubwira ibyo ukora sicyo yanse kwiyumva cyo tumubwira kugira ngo yumve ni guhanurana ni byiza byoba bifitanye ikibi ni guhanura kubwira umuntu genda kubita ubundi niyo mpamvu atandirimbo yanjye yanura umuntu gukubita ubundi cyangwa guhotera ubundi ni kugira ngo bumwe buzobandanye buhari byoba bifitanye isano none na carrière politique yawe ugira utangura sinibaza ko bifitanye isano ariko kandi bifitanye isano ahubwo nibijya nyene kubera hariya naravuga ibibazo n'inyishu mbona yuko twokora ariko ubu naho ngiye ahantu za nyinshi ushobora kuzishyira mu ngiro njya indi nyene hose ni guserukira abantu muziki naraserukira abanyagihugu nariya no guserukira umunyagihugu byose nico kimwe ahubwo ni nkakujya umuntu ari ibiharage n'ubwo ari bikivunde akaja gibiharage n'umumbati abantu bamwumbati nyene baba utransforme mu gundi so ni hajya nyene tu ngo maze yarigeze yiyumvira muri ubwo buzima bwose yagiye aracamwo mu gihe cyose yakunda kuririmba muri yarigeze yiyumvira ko azoba umunyepolitike oya gusa nari yumvira ko umuhuza w'abarundi ariko naciye muri politike nibyo kugenwa nuko ariko naciye muri politike kwa politike narabona yuko abarundi irabatandukanya kubera ko bado ntituratangwa kumenya ugwanwa n'amahitamo umuntu ahisemo umugambwe umuntu acha kubona kuri umwansi uhisemo gutora mukombozi ari wo kubona kuri umwansi uhisemo gutora iprona gutora sendere gutora frode bamuna kubona uko c'est-à-dire kubera abantu ibyo bintu batarabitahura ngo ndabira batahuze foko mba ndi kure yavyo ndabirimwo sinari kubatahuza umunsi wa mbere rero wiyumvira kubwira uvuga uti jenzo ja kwitoza mu matora yo muri 2025 ico cimviro cakujemo gute byagenze gute wararyamira vyuka wiyumvira ngo nje kwitoza nari mfise kwe ahubwo harasigaye ngo nk'indimwe bace bavyugara nje nari nari mfise ariko nyene byanje uko nagira kuri Facebook ukabona abantu baranditse uzokwitoze mukombozi hehe uzokwitoze nko kubera baguma banyereka ivyo abantu banyereka hanyuma ikindi naco nkaca ndabanye n'icyubahiro nawe nyene ariko agerageza kuhura no gwaruka cyane ambwiye uti Burundi bwejo ni mwebwe Burundi ahubwo uyu munsi tubaye n'amadeni apayeje ni kimukore kugira ngo kameme muje mu kibuga ariko nca ndabona yuko ari kibuga cya politike bashire tujya mu by'intwaro narabona neza ko bikwiye ariko nibyari byanyinjiremo ko nabona yuko nkwiye kumuhuza kwanza kugwaruka kugwaruka nibwo bakunda kubwira Burundi bwejo hanyuma hashitse ugasanga mu bibazo bakacababwira muri wabuye umunsi muze mu Rwanda nca guteka ko ndabazibire ko yageze amatora ibibazo cyabiza reka ndabazibire nzo umuhuza wo gwaruka kugira ngo ndaruhuze ntazogira ikibazo mu Burundi hanyuma maze kubigenza uko ndabona president kuna tukwega cya guteka njewe bandi korora bandi kiturorora tukagira iki reka ngende no mubafata ingingo zawo borozi mufata ingingo zawo barimi mufata ingingo zo gugwaruka ruririmba cyangwa rukora online TV za Facebook uko naho nyene so ni byinshi byose byaranjamwo ariko naondera kugenwa nabona kugenwa ntabiriho mu Burundi mu mategeko hacaza umupolitician arambwira bana ubona gute uze mugambwe wacu witoze avuga ati ni byiza ariko kweli kinone wahisemo kwitoza ku gatwe kiwawe gusa utahisemo kuja mu mugambwe nk'abandi kweli icyo ikimana yaje ikimana narisabye ni kumuhuza w'abarundi abanyafrika n'isi sasa muri icyo gihe kubera icyo cyane mesa ibitandukanye abantu sindabijyamwo ibitandukanye abantu sindabijyamwo nk'ubu none ntiwiyumvira yuko naho kwitoza abawushaka kukwanga canke abogira ntihatobura ntabwo babigutera uti ntihazobura abanya canke bagira ntibishobora gutirimutsa petite babandi batari bafise bari biteze yuko mukomboza atazokwigera yivanga mu biri kuko hari abantu biyumvira vraiment umunyepolitike wese umuntu mubi nsaba nanjye shaka ndabakure mu bwoba ndabereka yuko umunyepolitike si umuntu ameze uko si umuntu ameze uko kandi kugira ngo ndabihindure bisaba ko ndabirimo nta kibazo ndayona tegeza kujamwe muri uwo mubi kugira ngo ndabereka ko bishoboka petete wovuga yuko ari indoto z'umufana ari hanze y'ikibuga yinjiye mu kibuga bizomugora ariko okay mukombozi kubera ko bahisemo kwitoza mu Burundi bambe muri Bujumbura yagutse niho harugwaruka rwinshi niho harugwaruka komine yose province yose oya je icyumviro nicyoza kinsanga ngaye Bujumbura hanyuma
ndagitware ndakimanura imisozi ndagitware Makamba cyo kikaba cyarushe cyabize n'icyuya Oyakora ni uvuka mvuka hari indirimbo nimwe naririmbye y'abanyamakamba gusa je nakorera abarundi bose nca ndabahana abarundi bose bahurira kubera muri Bujumbura asangaho abarundi bose ariko Makamba ari gutosangaho abarundi bava mu dukomine twose ariko ngaho Bujumbura nibaza yuko atani babanyari mu Burundi afise umuntu ngaha avance yaje ngaha tari umuntu je ndamuhinduye mwereka ukuntu uburongozi bumeze agiye hariya azo inspira bari hariya Burundi buzohinduka n'ingoga kurusha uwa hariya aze ko inspira wino noneka uno munsi turamutse turiko turakorana kino kiganiro wari wakoranije ikiganiro wahaye abamenyesha makuru dushobora hari umuntu ashobora kuba atazobona iyo press conference watanze canke yari kwiye ntumbero wahisemo gutanga intumbero bataratangura imyiyamamaza canke ko bariko batanze ikiganiro kubamenyesha makuru okay ikiganiro cyari cyambe na mbere sinari bwaronka umwanya wo gushimira abakunzi babyishimiye igihe babonye n'itoke kubera ko ntari bwaronka umwanya wo kubashimira umunsi wo kubashimira kandi wari n'umunsi wo gushimira Seni kubera ko utarinjira mu by'amatora kugira Seni izo irahengama niki ariko igihe je nabijyango kweri baramfashije baranyorohereje kandi nanya kubahwa umukuru wa Seni namagiye ikibazo naho bari mwijoro yanyishura mu kanya cyangwa yuko jewe bwoba sinaka kudashima kubera nagiye yuko nzi yuko ahubwo urumva byaranagora n'ikibazo ngira ngo sizoronka no kundana kibaza siyoge kwishurwa no kurongo umubaza bizongora ariko urabona nanyishura neza icyo ni ikintu gikomeye cyane na leta kuntu yabitunganyije kwishimira kindi nacyo cyari kubwira abarundi imyifato yo gufata muri by'amatora kubera kahise turakazi amahitamwo byatumye abantu benshi bicwa kubera amahitamwo yakunze gusa umuntu kanaka no kumubwira yuko umuntu atantoye nta kibazo kubera wewe urondeye impamvu nyinshi nk'ubuje ndondeye impamvu zotuma ndakwanka wewe sinozibura kandi ndondeye impamvu zotuma ndagukunda sinozibura nanje umuntu arondeye impamvu zotuma ntora ntiyozibura kandi arondeye impamvu zotuma atantora ntiyozibura sasa muri icyo gihe izo mpamvu zibonye nta kibazo ariko ikibazo ni kumuhotera sasa abarundi twige ntihotera umuntu kubera ibyumviro vyiwe tubireke nta kibazo kubera na mugambi n'umwe ufise umugambi mubi byose bifise imigambi myiza sasa wewe ukunzi yu nta kibazo n'abagore none mwese natora wiwe twekuba dukunda umuntu umwe twese ariko amahitamo ni ikintu kiriho icyo twifate neza ubona ko n'Imana duteye iteka bari impunzi ko turakira ngaha bisigura yuko Burundi ari ahantu h'uburuhukiro ku bantu Imana yarabimaze kubikora twari impunzi ubu nitwe twakira impunzi birakomeye sasa muri icyo gihe twibungabunge cyane no kubwira impunzi ziri ngaha zikurikiza amategeko akenewe kubera umutekano wacu n'uwabo none Kamkombozi ikindi nacyo cya nyuma nacyo ari icyo guterereza ndabwira ibintu bagabo birasaba amahera menshi bijya byinshi ariko idodo bizabonagira bisaba uburyo bwe ndabimusavye kweri nawe nyene kubera ego kabisa ndakoze ko akunda ugwaruka ndazikoriwe yantwaye na inspiration kugira ngo ninjire muri ibi kubera ko yarayerekana ko akeneye ari inguvu nini yakeneye mu gwaruka aragwizeye so nanje ngubizigirwa b'igihugu n'ubiteka ngende kumufasha ku kazi mu bintu byose umuntu agenda gukora aragira umuntu usanga bijya twovuga ngo n'umupara cyangwa umuntu akwakira ugasanga arabaye proche yawe mu muziki wavuze ko Uncle Crazy na Fizo baragufashije muri carrière politique umupara wawe cyangwa umuntu yagufashije vuga uti yananyakiriye neza mu muntu kabisa jewe ni sawa muri proche cyane ninde jewe sasa ni nka bose kubera ko jabo tumaze guhura abo muri CNDD je duhuye bambwiye uti bana neza cyane kandi te numero nzo ivyimviro ufite ikibazo ndagwanura ndagufasha abo muri Prona abo muri Frodebu turavugana FPI yanunze ya Rohero Francis Rohero nawe nyene turavugana akampanura akaba turabe hariho nimba ari Radebu turavugana je mvugana kweri bose muraho je kweri utavugana ni utarabonana
ariko abo twabonanye twese tumeze neza. Okay, umunyepolitike hariyo n'aba independent urabona ko no mu nama yanjye haje mu independent mugenzanye kandi yitoreza hanyene ariko yaje avuga yuko jewe apare y'ivyo jewe ndagukunda ndakunda ivyumviro byawe nta kabika araza urabona jewe kweri ndi wabose irakuryohera nk'ibyo iyo ubonye je nasaba Imana ko umuhuza nabikubwiye kandi umuhuza arangwa n'ibi nani ndakubajije umunyepolitike n'umuririmbyi n'abantu babiri batandukanye ndimo n'abantu bafise n'ukuntu bambara n'ukuntu bitwara usanga bitandukanye wowe uzobifatanya gute ivyo bintu bizokorohera kuba niba wahora wiyambarira jeans canke ikabutura canke igikunyepolitike sinambara nabi nambara neza vuba gusa aho ngiye kubera ko tugiye kuvuga ubuzima bw'abantu ni ibintu biri sensible sinogira nambaye impuzu zisamaza abantu shaka kujya kuvuga ubuzima bwo gufasha abantu hanyuma ugende wambaye impuzu zampe ifise amadeshire cyangwa utegereza guhindura garde utegereza guhindura nazo zirakenewe ivana ibibanza nzojyamo none uvuga uti ninaja muri concert nzokwambara gutya uri umushinga amateka ariko nogera no muri piscine nogera nambaye costume izofana naho none umusana gubara umusanira abo twambara style ya fresh cyane y'Uburundi kandi wambaye neza gose kandi ntibisaba nuko baba wanambaye na costume ugiye gutangura kuroza uzacura umustiliste wacu aca nondera ingene ahindura ibintu abastiliste bacu barabizi no muri clip yo nka kimwe kukindi sinari nambaye costume muri video bivana na video n'indirimbo bivana na video nicyo mugira muvuge je nibaza ko ari handi nyene voxa peut-être sino kwambara single ibutura kwera yosamaza abantu kandi impuzu ngufi zerekana nko kumwe ngo witeguriye kugwana kandi intambara ugiyemo ni y'ubwenge n'ibikorwa atari ingumu uko amutura nko kumengo ushaka kugira siporo kandi aho ugiye siporo ukeneye kugira ni y'ubwonko cyane siporo yindi nawe ukazoyikora mu genyaje none ushobora kubikorana biroroshye ko uje kuva kera nari umuririmbyi adafise imico myinshi y'abaririmbyi hari byinshi ndatwaje hariho kwambara hariho ishirasoni je sinigeze n'ubu ntabyo ari byo bigezweho bari byo biririmba we ntigira wenda nanjye ndagezweho je singenzi ndabigezweho ko nanjye mbagezweho kubera ari abakora ibintu kubera jewe ni n'abantu bariko barapanga kuzitoza kubera jewe bariho abavuga uti 2030 nanjye nzo kwitoza kubera mkombozi kubera nanjye ngezweho sasa kora ibigezweho ninde yabizanye birizana bizana n'abantu kububu turi mu bintu by'amatora nanjye nk'abantu ngezweho ni kugira ngo abandi bazoke babikora inspiration influence no kuraba gusa ube ufise influence idahemukira Imana itagukura mu nzira z'Imana none kamkombozi umuntu yoba donc Bujumbura ni ninde si bose bazi donc bazi mkombozi hari abashobora kuba batakoresha imbuga hwaniro hari abashobora kuba batakunda ibintu by'indirimbo ugasanga ni nk'abakizwa ntibigera bumviriza imiziki ni igiki wiyumvira uti je iki kintu vraiment jewe kabisa je niravye kuri karite mfise iki kintu cotuma bantora icyo tuma bantora kubera ko akavuga ati yo muntu jewe kabisa ubwizwa ku Mana kubera ko je ikimana indungize cyangwa ikinyeretse ku bw'Uburundi ndakivuga nkuko kimeze nakinyeretse kuri wewe ndakivuga nkuko Imana yakinyeretse ariko ari umuntu Imana imwereka akacyaraba ndakibwira nde ugiye mugabo kwa duti nguvu oya ntacyo mvuze muri icyo gihe nubaye mwizigwa ku Mana nane nk'ubu wakutuma ku mutegetsi akomeye icyo kintu kavuga uti wogenda ukamubwira nimba mbona yuko gifise inyungu rusange ego nari kibazo kubera ko icyo jejwe kandi ari icyo jejwe nta kibazo kweri je mbona ko atani kibazo ari kibazo no guhotera umuntu umututse cyangwa kumubaza bitamuraba ariko kumubwira imuraba ni byiza je ugwandi narabubuze je abo naba ufise nabambura impamvu bawufise je gushikuje sinama numva kubera ko nanjye ndakunda mu bintu byinshi bitandukanye usanga ubwoba bwaraheze ubu isuko naciye mu byinshi abandi batakiyemo n'abandi barabikinga ubusa peut-être ni kuba uzi yuko maze kuva ku isi nzoja he sasa jewe agwigo ngezeko sikwimvira ngo ejo ngo zovyukira he niko nibwira aherezo ryanje izoherera he so ndi mu iherezo aho rizoherera sigura yuko ni long term
muri icyo gihe nshaka nzokora ibintu Imana izompako naho nzoba napfuye n'abana banje bazoje barashimirwa bivanye n'uko se wiwe yakoze so nibaza ko atakibazo urakoze cyane mu kurangiza reka ndakubaze mbega mukombozi yoba yubatse urafise umuryango nagira ngo nari nkihagaze ku iparisera parisera ndukura yivuze sinari bwayubakiye ariko njyewe ndafise umuryango wagutse muri kose ukunda bimeze neza byose bagushigikiye bose ego cyane kandi cyane ego kabisa n'isengesho mu gitondo bakarima imbere yuko nza ngaha ego nibaza ngira ngo iki conference yewe wayibonye gute yari risaho isengesho y'umuryango nayafashe byari top sana ubundi asante sana nane twakorana ko ameze neza byari bimeze neza gose ego kabisa ya ego mukombozi mu kurangiza imbere yuko utubwira ingene ushaka kuguterera yoshaka kuguterera kuko wavuze yuko harimo no guterereza washimye wagize n'umugabo harimo no guterereza nashaka rero ugira ikintu wobwira umurundi wese yo bari karatwumviriza muri kino gihe turimwo mu byo waje donc urafise ikintu inyigisho message woha umuntu wari wese mu rwego rwose yo barimwo bivanye n'ubuzima maze gucamo yo bari umwe wese akini nomero yiwe neza kubera Burundi n'ikibuga twese turabakinyi umudefenseur azibire neza umugardien asame neza uwinjiza neza ni twese umwe wese akini nomero yiwe neza kubera tugiye mu bihe by'amatora kandi bibe bigoye cyane kandi nifuza yuko aya matora azoba amatora nje mu by'Imana yanyeretse niko aya matora azoba meza cyane kurusha nuko mwandi matora yigeze kuba mu Burundi kubera ko icyo kintu kindimo jewe amagari y'abarundi gwikurikiza kandi kini nacyo seni ikine nka seni kubera ko je naje kwitoza bambwiye ko seni hengama ariko je sinshaka bakije ko bahengama jewe uzobimenya nabibonye sasa bagerageze ubwo wandi mfise nazananye babonkuremo wowe uzobaje nk'ubunye nkawe ni nk'aba influenceurs bose bacikiye bashirako bakagenda barakwamamariza office amava y'abajene ariko bano barundi ntujyumva kumwe hari nuwoza nk'ubu hari ukubwira uti jewe nta mahera nta nyungu ndayibonamo je nagize no gukonganya bamwe mu bajournaliste zicana cyo tuvugana umbwira none uzuzura tuzokunguka iki muri urabona c'est-à-dire byo bya droit d'auteur droit ya journalisme ibintu by'amameta YouTube kuturiha ikibazo cyababona ko ari kiwanje c'est-à-dire kuza ndaguhaye n'inkuru uraronka niki ariko bakambwira uti bana twebwe baye mushinga amateka tuzokunguka iki none shaho urumva yuko abantu batabyumva kumwe ariko twabo tubyumva kumwe nibo ndaba cyane ndizeye yuko ko abarundi bose nabagize ambassadeur umwe wese azonserukira hari hanyuma ikindi nacyo si kibazo n'abatazontora k'igikuru gusa bagendeye kuri bimvuga bazana ibishamirano nibagira iki hanyuma ikindi nacyo nuko naye nifuza no gushimira ajeje umutekano ukuntu ariko agifatamwe neza ko igihugu kiyi umubanye ariko atera induru hari induru ku mubanyi wewe binuka mwakira hari nabandi bateye induru babonye naca binyegeza muri abo wakiriye asanga ariko ndashima Imana gushika ubuturi sawa ikindi nacyo gikuru nuko no gusaba iyo ntererano yego tugira kubabwiranye n'amakonte ngene bashaka kugutera konte inzira zo guteza ko bamaze iminsi babinyandikira namwe muri page zanyu nibaza ko bamabibandikira kunubonterera hariho inzira zisanzwe zibiri hariyo Lumikash na EcoCash aho kuri Lumikash ni 66 kandi zo nimero zanje kubera ko abantu benshi iyo bamaze kuba badepite numero barahindura nshaka nzo umudepite adahindura inomero uko bane yayindi n'abanyagihugu tuzokume tugutere abenegihugu tuzokume tugutelefone niba tumenda razugara mu kumbwira ibintu bitubatse umamagaye ndakwitaje umenye kumva ndi mu bindi byinshi mbwira ibintu ubona yuko kabisa ndabishoboye kandi wabintumye mu kuntora kandi uzi yuko nabi kubwiye ko nzobigukorera uko ariko nibaje muri ibyo uko hanyuma nomero nizi kandi je sindi baba depite maze kumudepite na stoma kibindepite ngo je biharage uboya na kaktiye oya aho naho uzoguma handi nyene kuja nyene ngo ari ibintu bica bihinduka
nibishoboka ibishinduka ni wa mwanya twabonana uzobura uzo ndi mu mwanya wundi munini ikindi nacyo kizohinduka imyambaro bivanye n'ahantu ngiye ariko nta kindi je sinzohinduka ku rwego reka tubirindire tuzosura kuduha ibiganiro none nzobaha ariko namwe nzoza ndababwira mwiyunge kugira ngo mumbarize hamwe kugira ngo ndaguhaye wese ndawe yari ujya mu mwanya kandi ubw'igihugu sasa nomero nazo zo gutora ni 66 izo guhamagara zo gutera nageze mu matora 66 ubusa 60 hanyuma gatanu gatandatu ubusa gatandatu ubusa gatanu mu gifaransa ni 66 0 0 0 605 ariko kashi nayo izina ni Nzeyimana Toma konte zanje zose Nzeyimana Toma ubwo ni zanje nawe nagunze akaba hariho eko kashi ni 79 82 99 mu gifaransa ni 79 82 99 95 hanyuma akaba hariho kopeki kwa arambye uti bana twebe turi no mu Ruyigi tuzogutora nabyo cyo yaje nitoreze ujumbura ngo none nawe tutogutora none tuzokurungikira gute none iyo nta kopeki ngo ini wacira shika ngiti sasa reka ndabaye na kopeki bazo kwandika kopeki bwiza kubera niona yugururiye inomero ya kopeki ni ubusa 83 agakwego hanyuma akaba ari ubusa 6 4 2 8 6 iyo ni kopeke mu gifaransa kopeke c'est 0 kopeke bwiza ariko nutangira mu bwiza n'uri ruguru bose muri kopeke ariyo yose murarungika kopeke bwiza utanguza wandika kopeke bwiza 0 8 3 0 6 4 D 8 6 amazina Nzeyimana Toma banko buya marundi ni 1 4 1 2 9 3 2 ubusa 1 ubusa 1 agakwego 96 mu gifaransa banko bu franc burundais 1 4 1 2 9 3 2 0 2 0 1 sorry banko bu ku marundi c'est 1 izi zirasa cyane banko bu ku marundi 1 mu gifaransa 1 4 1 2 9 3 2 0 1 0 1 tiré 96 iyo ni bankobu ku marundi hanyuma bankobu ku madolari ko yarabari hanze bambwitse nutwo bigenza gute tugushigikire konti en dolari 1 ni mu kirundi 1 4 1 2 9 3 2 ubusa 2 ubusa 1 umurongo 1 5 mu gifaransa compte en dollars bankobu 1 4 1 2 9 3 2 0 2 0 1 15 hanyuma akaba na konti y'abanyaburaya amahero mu kirundi konti ni muri bankobu nyene konti ni 1 4 1 2 9 3 2 ubusa 2 ubusa 2 agakwego 85 mu gifaransa compte en euro c'est 1 4 1 2 9 3 2 0 2 0 2 85 amazina hose Nzeyimana Toma le nom c'est Nzeyimana Toma aho gendura consulta kumuse urabe ko ari washize ko n'amahera nkahumura nkavuga iminya bamaze kweri izogenda nzoshika umunyagihugu ari ngaho ko yatanga ihumure nari twakubwira ko aya makonti ni menshi ugendura konso ushaka urafise umuntu agufasha akaguma agenda akaraba yuko ba ari washize ko n'amahera tufise team z'abaraba hanyuma nk'umuntu donc kugira uba motive abantu bashobora kuguterera aya mafaranga arashaka kwimvira ko rikaduterereza amahera nayi kayo mafaranga kuko hari umuntu atanabitaho nayi kubera ko hari ibikenegwa kwanza gushikana ifira zikoga ariko simwipave irakeneye amazi nanye ndafise imigambi n'ivyumviro byiza ariko ndakeneye
kuyishikiriza abanyagihugu. Sasa si bose bafise internet, bisaba ko nshika hiyo zabanza za hehe, bizosaba imodoka, bizosaba igitoro, abamperekeza, bizosaba amabafle. Urabona ko twebwe ndi n'umuririmbyi abantu bari bankunda, ubu bazoza ari benshi, bazagenda baririmbira weho nyene ubu ni igihe cyo kuririmbirwa je bakandirimbira. Ubu nta nagazirimbura gatoyo zobashirira. Uyu munsi yariyo iza gusohoka yitwa tuzogutora ya Barubaru turi kumwe, nzobana ndabayindirimba, ariko iki gihe ni igihe cyo kundirimbira kweli. Hanyuma hakenewe uko abantu baza benshi, nuko kenera bafe nini kanyinshi, kandi niho kenera na podium nini kugira ngo bose bakubone. Ibyo byose n'uburyo ibyo gukoresha imipira birakenewe, abantu bambare kugira ngo aho bagiye hose bagume bibuka wa muntu n'uyu. Icyo nacyo harakenewe kubonana n'abanyegurira ibibanza byo kwiyamamarizaho, hariho amatante, hariho ibintu byinshi, amafishe turafisha kwafisha province nkane ya kera yahindutse province imwe, nibyoroshe gushika hose uvugane n'abanyagihugu, nibyoroshe. Wasanze bigoye nkuko wari uvyiteze niko wabisanze cyangwa wasanze bikomeye? Nari nzi ko by'uburyo nzobikenera, ariko nyene utangura gupanga umugambi, utangura imbere yo gutangura amaronka amahera ko yaronka udafise umugambi kandi mvuga uko uvyiyumvira, kuko ibintu wabishitsemo ni ubonake wabifise, mvuga warabibona ko bizoba biremereye nkuko ubibona, donc by'umuntu wabigoye bikomeye ntibirandemera kubera nagiyeyo nitwaje mwebwe abanyagihugu. N'ubu ntibirandemera kura nzi ko turi kumwe, kandi nyene munyikuyeko kwera bizondemera. Ego nuko bose tugushimire cyane. Ego urakoze cyane twigorera bukaduha umwanya kugira ngo dushobore kuganira. Tegerezwa nicyo gihe kubera bingoye kuganira n'abantu, bizonyorohera kubakorera kwera. So nivyo nanira nijongora kandi nakoze cyane. Tukwifuriza amahirwe mu byo uzokora byose. Hanyuma bariko baratwumviriza muri uno mwanya ntiyaje kwiyamamaza, ariko ararondera, donc yari karatubwira, twaganiye ku bintu byinshi bitandukanye kugira mu mwumve mumenye, n'abato bari bamuzi, hama mushobora no kumuterera kugira ngo vyari karakora kugira ngo bigende neza. Mkombozi turagushimiye cyane. Nakoze cyane. Yego nawe muriko muratwumviriza, Mukabimana bane namwe mu vyari no mu banyu.